hariho ibihugu bitanguye kuvuga ko inzara yateye. Uba ministre, uba mwarimu, ube umumenyesha makuru, ube uri pastori, utegereza kwerekana uti mbe muhiri wanje jewe hari ico nakoze kugira inzara ntizitere. Novuga warose n'ivyo uzofungura imisi basuka pfumuronka imisi 7 mu kwezi ugasuma ivy'imisi 23 bisigaye. Mugimi ivy'indwi wavyisumiye nukuvuga n'undagize uko twese uzosanga umwimbo wabaye mwinshi cyane. Ahantu nkebura cyane nk'abanyagisagara. Abanyagisagara hajya mu mpango hajya n'umurima munini muga mwishinga ngo gazo murayirya. Urashobora hajya hari amashugwe ukatera amashu gatera amatomate. Murabona uruyuzi ruranze muri gazo ngene rwama inyungu myinshi. Ivyo nivyo niboneye navyo nyene. Uruyuzi rutera ahantu rugaca rurandira muri gazo. Ruca ruvamwo imyungu, imisoma nivyo kurya. Umwe wese ategeza kuba yiyumvira. Hari habo nabonye ushobora kurima ukashira utudobo hejuru hajya kwibaraza. Hejuru ugaca uratera mwishu imwe. Namashugwe usaze amashu yeza bato bateza baramashugwe haba hasharije cyane je narimwe muhira ndimi bitunguru ndima amashu ntawe nigeze numva ngaya ngo hasana kandi urumva yarashobora kuza mukunda mutse umuntu agasabona nshenda ndamu hugomba kwe gubitungura agaca yigira none se ndamurengereje rero mugabo Imana mumenye ko yaduhezagiye yaduhaye ibikwiye hasigaye kwihezagire ibikorwa by'amaboko yacu